Voix d'Espoir ijwi riremesha turabandanya ibiganiro byacu turi mu kiganiro umwanya w'abakenyezi kandi ikiganiro mutegurirwa na Nadine Mahoro. Ndabahaye mwiriwe rero kandi ndabipfuriza umugoroba mwiza. Rero murazi yuko turi mu kwezi kwa gatatu, ukwezi kwahariwe abakenyezi, ni naho itariki 8 abakenyezi bahimbaza umunsi mukuru mpuzamakungu wahariwe umukenyezi cyangwa wahariwe abakenyezi. Muri studio rero ndi kumwe n'umukenyezi umwe araza kwidondora, asanzwe w'ubwenge niyo nzigiye, ariko ndibaza yuko hari izindi kandi niyo nkunda cyane. Arafise n'ibindi bintu akora, arakunda gutwenga cyane, n'umumama n'umubyeyi, n'ubu murumva yuko ariko aratwenga. Hanyuma singiye kumudondora, reka araza kutubwira, reka ndababwira ikintu tugiye kuganirako, ni kuvyerekeye ngo umukenyezi uri uw'agaciro. Hari abakenyezi usanga batazi yuko bari ab'agaciro, akabona yuko yisuzuguye, ataca amaze, atanico yoterera mu kibano, mu gihugu canke mw'ishengero n'ahandi, akabona ati jewe ndiho ngaha gusa, ndiho kwibaruka. Uwo yaragiwe amahirwe akibaruka. Hariho n'abandi babona ko atagaciro, abandi bantu babona ko atagaciro bafise kubera iki batashoboye kwibaruka. Ariko uko biri kose, uko umeze kose, urafise agaciro. Hariho n'abandi bazi yuko bafise agaciro, ugasanga babishizemwo ubwibone. Ibyo byose turaza kubiraba, tubivuge ko kugira ngo dushishikare guhimbaza uwo munsi mpuzamakungu wahariwe umukenyezi. Reka rero ntatevye ndamuhe ijambo yidondore, atubwire nini cyamuzanye ngaha naho namaze kukivuga. Murakoze cyane kumpa umwanya. Nitwa Nizigimana Sandrine, ndi umukenyezi afise agaciro. Ibikorwa nkora kenshi mu ngabire zanje, ndi umwanditsi kandi nkaba umukinyi w'amasinema. Eko ndubatse, mfise umugabo umwe, ndafise n'abana 4. Je ndabishimira Imana. Murakoze. Ego madame cyangwa mfasoni Nizigimana Sandrine, turaguhaye ikaze muri studio za Radio Voix d'Espoir ijwi riremesha. Murakoze cyane. Kandi wakoze no kuza wigoye, turabizi yuko hariyo bari kurandika yo masinema nyene haba cyangwa ufise n'ibindi bintu bikuraba mu rugo, ariko turagushimiye ko bashoboye kwitanga ukaza kutubwira ico ushaka kuvuga kuvyerekeye umukenyezi w'agaciro. Hanyuma mufasoni Sandrine, iyo ushatse kuvuga ati umukenyezi w'agaciro no kuvuga iki? Mbega haba adafise agaciro canke jewe nivuga nti nimba narashoboye kubaho, Imana ikangirira ubuntu ikandema nkaba ndi muzima, ivyo byo nyene birampagije kumva yuko ndi umukenyezi w'agaciro. Hari ikindi ushaka kukongerako? Ego cyane, kiriho umuntu avuze ko ari umukenyezi w'agaciro, ndabivuga cyane kandi ndakunda kubivuga kubera jewe narabitahuye. Imana yarangiriye ubuntu ndashobora kubitahura. Hariho abandi batabizi ko ari abakenyezi b'agaciro, hari abandi batazi ko ari abantu bafise ikimazi gikomeye cyane rwose, babona ko kubaho kwabo ari ibintu bisanzwe, bavutse nk'abandi, babayeho nk'abandi. Ariko jewe hari ikindi gisumbirije kuri ico. Naravutse nk'abandi bose, ndabaho nk'abandi bose, ariko ubu naratahuye ibanga yuko ndi umukenyezi w'agaciro. Ego uti hariho abadafise agaciro. Uvuze ko hari abadafise agaciro, sinavuga ko hari abakenyezi badafise agaciro, muga hari abiyizi bonyene ko atagaciro bafise. Uriko uraganira n'abakenyezi benshi, hari umuntu muri ko murayaga kugira jewe ntaco maze, nta jambo fise, nta kintu na kimwe. Nkuko tubizi mu migenzo y'ikirundi kuva kera, umukenyezi yari umuntu bakinyiza cyane, umuntu ataja kwishure, umuntu yaguma mu kigo. Umva babona ko umuhungu wenyene ari uwo muntu ashobora guseruka, ariko kandi bakaca baguma babayeho ubwo buzima bazi ati jewe nta gaciro mfise, agaciro nak'umugabo nak'umuhungu, je ndi umuntu ngaho niberengaho kubera ndi umukobwa. Murazi n'indirimbo zimwe narakavuze no mu kindi kiganiro, indirimbo zimwe bagenda bavuga ngo Imana yaraturiye, ngo yatugize abakobwa. No, Imana ntiyaturiye, oya, nugutahura ko turi abantu b'agaciro. Abakenyezi turi abantu b'agaciro, kandi hari ibintu byinshi bigaragaza yuko dufise agaciro. Muga rero hari ikibazo, umuntu ku gatwe kiwe niwamenye uti mbe je ndafise agaciro, cyangwa ukavuga nta gaciro mfise. Je rero narabitahuye ko ndi umukenyezi w'agaciro kandi kaniniya. Ego
urakoze cyane Sandrine, na cyane cyane kuri icyo kintu uvuze. Nibaza yuko bariko baratwumviriza muriko muratahura, kandi ntimuhave muvuga ngo uno munsi rero bavuze ibintu by'abagore gusa. Oya, ni ukugira ngo namwe abashingantahe abana mudushigikire, kuko ikitugira abakenyezi n'abashingantahe barimo, ikitugira abavyeyi n'abana nabo nyene barimo. Ntitwaje rero kwiyemera cyangwa kugira iki, ariko ni ugufashanya. Uravuze ku kintu cy'agaciro, nivyo hariho umuntu ashobora kuba atazi ko afite agaciro, ariko kuri izo ndirimbo nyene uvuze, kubera imico akaranga umuntu yama yavuze bavuga bati abakobwa nta kigenda, nta kintu nicyo bakora, nibaza yuko ibyo bintu urumva umuntu abikuriyemo abigumamo, mabona ati naho no kwiga, naho noronka amahirwe nkubaka, nkaronka abana nzoguma ndi hasi. Hariho rero n'abandi bajamwo nyene bakababwira bati nico kimwe, shake Sandrine ugenda ukina amasinema, shaka uba umwanditsi, uguma ataco umaze. None ivyo navyo ubu ni Sandrine ndiko ndavuga kubera turi kumwe n'amadini ngaha, n'abandi ndashobora kubavuga. Mbega ico naco ukivuga kwiki? Abandi bantu bogiye ngaha bagahimiriza abakenyezi, ariko ugasanga nibo bariko baravuga yuko atagaciro bafise. abo bantu je sifadikanya nabo cyane, kubera ndazi ko umuntu ashobora kuva ngaha akagera ngaha. Urashobora kuba wikomporta nk'umuntu afise agaciro, ariko ukabitahuraho gafise, kandi ugashobora gukora ibintu bikomeye cyane. Nta kintu na kimwe umugabo yokora umukenyezi atokora. Benshi baravyibaza, ariko ivyo maze kubona nta kintu na kimwe umukenyezi yokora umugabo atokora. Kandi turavye no mu gitabo c'Imana muri Bibiliya turafise uburorero bwinshi bw'abakenyezi, abakenyezi babaye intwari, abakenyezi bashoboye kuresolva ibi donc amaprobleme yari mu masosiyete, bakaja imbere bagakora ibintu bikomeye cyane. Kandi ndiko ndavuga ivyo suko ndiko ndavuga ngo abagabo ngo no, abagabo turabazi nk'abantu bubaha Imana ko ari uwo mutwe w'urugo, nabo nyene turabubaha tukabubahira icyo Imana yabagize, ariko ico ntikibuza yuko umukenyezi ashobora gutera intambwe agakora ikintu gikomeye cyane. Nk'akarorero muri Bibiliya baratubwira umukenyezi yitwa Debora yarahagurutse, abagabo bari bananiwe ibintu vyabaye nabi mu gihugu, umwami w'Abisirayeli yagize ubwoba, ariko arahagarara aracira imanza abajuifu, ibintu biragenda neza. Turafise ba Esteri bahagurutse, ubwoko bwabo bugira buhone, bagahaguruka bagakora ikintu bakisonzesha, ariko Imana igakiza ihanga ryayo. Nico gituma rero umukenyezi ntakwiye kwifata uko nyene. Urashobora gukoreshwa ibintu bikomeye ngaha kw'isi, ugakora ibintu umugabo ego yokora, canke ibintu umugabo nawe nyene atoshobora, kubera ikintu ucishizemo urashobora kugikora. Ego kuri icyo kintu uvuze, cyane cyane kubyerekeye ijambo ry'Imana, kuko hari umuntu ashobora kuvuga ati ego nibyo ndafise agaciro, cyangwa akabona ati nkuko nagiye ndabibona ubishyira ku buhinga ngurukanabumenyi, uvuga uti sigihamana kuba uri ngaha ku isi, Imana yaraturemye kandi tukwiye kubyumva. Hariho n'abantu bibagira rega ko Imana yabaremye ukamenya ngo bari ahandi hantu. Rero umukenyezi ashobora kuvuga ati jewe sinize, ntabyo nzi ibyo bintu Sandrine uriko uravuga, nohava nza hejuru cyangwa nkagira iki, ugasanga ntabyo ntahora neza, akabona umengo nta gaciro afise. Ku bya Deborah, ku bya Esther, abantu bakwiye kumva ko bafise ingabire. Abantu turiko turavuga abantu harimo n'abakenyezi n'abagabo. Rero hari igihe umuntu ashobora kwibaza ati iyo ngabire je si iwanje, ugasanga no mu bikorwa by'Imana turi inyuma. None nabyo wivuga kwiki, kuko ni kagaciro nyene. Hanyuma turaza kuvugana ku kindi kintu, ko kuba ufise agaciro bidasobanura ubwibone, ariko banze umbwire ukuntu izo ngabire nazo umuntu ashobora kuzifundikira ugasanga ntazisize naho abona kubera kwa kwikengeranya. murakoze cyane. Ego nimba hari abantu bikengera ngaho kwisaba mbere n'abakenyezi, ico cyo kirazi. Umukenyezi niwo muntu yikengera, kandi naho bavuga ngo agateka kazina muntu, agateka k'abakenyezi karahonyogwa cyane. Hari ego karahonyogwa d'une part, mais mu kindi d'une autre part bonyene barakihonyorera bonyene. Bo ntanze nk'akarorero, ego watubwiye ngo nk'umukenyezi atize arashobora kuvuga ngo sishoboye, ngo ivyo nivyo abantu bize. Oya, ego ivyo abantu bize barafise ibintu bokora
bingana n'ubwo rugezo nyene bariko kuri ubwo bwenge bwabo. Ariko nawe urashobora kuba umukenyezi uri umurimyi udandaza itomati mu isoko cyangwa udandaza ibiyoba wirugura bizungurukana, sikuvuga ko atagaciro ufise. Oya, naho ubaye ubwo buzima bumeze gutyo sikuvuga ko uri umuntu udafise agaciro. Urafise agaciro nyene. Nimba udandaza utwo dutomati twawe mu isoko, we tudandaze wiyumva ko uri umuntu akomeye. Nico gituma n'ivyo uriko uradandaza bizokugirira akamaro. Mugani wadandaza uzi twe twaragowe abize nibabeho reka dudandaze tuno dutomati nyene. Oya, kudandaza itomati nawe nyene n'umuga kandi birashobora kukubeshaho. Kurima naho nyene ni ikintu cyiza gishobora kukubeshaho. Turabona abantu benshi b'abarimyi bateye imbere ndetse baruta n'abantu bize. Ndiko ndavuga no muri Bibiliya Esther yari umu esclave, donc yari imfuvyi. Mugo urabona yarifashe nyene n'ubupfuvyi bwiwe, aragira indero nziza, arumvira ibintu vyose bamuhanuye, tuzogenda uku araba umwamikazi. Urumva rero nico gituma umuntu atakwiye kwigaya icyo ukora cyose mu buzima, icyo uri cyose, aho wavukiye. Urashobora kuvuga navutse ndi imfuvyi, umuryango wacu umeze gutya, twege nta kintu tuzovamo, nuko nyene. Oya, Imana iradufitiye imigambi myiza kandi n'ijambo ry'Imana irabitubwiye. Imana tubayeho idufitiye imigambi myiza kandi n'imigambi y'amahoro. Nico gituma umuntu atokwigaya. Oya, Imana yaradukunze. Ikintu wavuze ngo abakenyezi n'abantu ba mbere bakunda kwikengera, ni kubera iki bikengera Sandrine? Garutse inyuma ni kuri ya maculture canke ibintu vya kera twagiye tubamo, yuko umukobwa ntacyo amaze, umukobwa nuwo kuguma mu rugo, umukobwa si uwo guseruka, nuwo kuguma aho nyene. Urumva hari baciye bagumana mu miryango yabo, bagumanye iyo culture, barakura akaba umumama, akaba umukenyezi, akaguma avuga ntacyo maze. Ndafise n'akarorero kamwe, ndafise umugenzi afise umugabo. Urumva uwo mugabo wiwe ntibashobora gusangira ku meza. Avuga mutama, kirazira mutama atetse we aritekera ubwo kurya hariya, kandi amahera vrema barayafise, arateka ubwo kurya hariya busanzwe ari sosi, akaja ategurira mutama wenyene. Nosangira na mutama. Umva umukenyezi nama ndiko ndamuranka mubwira, ariko vrema ivyo bintu ugira sivyo, uko suku. Ego ijambo ry'Imana iradutegeka kubaha abagabo, muga je sinzi uko sukubaha vrema, uko n'ugutinya cyane ubutamenya. Twese turabikora, umugabo uramutegurira ibintu vyiza, ego nk'umwubahwa mu rugo, nka nimero ya mbere mu rugo. Muga hari igihe twicinyiza, aho je ndibaza aramutinya. Simvuga ko uko ari kumwubaha, aramutinya kubera umuntu wubaha tutegeza kububaha, muga ivyo kubatinya navyo tegeza kuramutinya cyane. Dusanga nawe uri kuricinyiza, nk'aricinyiza kugira ntibasho gusangira n'umugabo. Umugabo ni mutama, hari ibintu vyiwe kirazira gukora ko, kirazira no gusangira nako. Gusangira ku meza abantu bakundana ni ikintu ciza, ahubwo gusangira. Urumva we yaramaze kwishiramo kubera ari vyo yabonye yakuriye mu iwabo. Uti yo papa ntawegera, papa ni gikoko niki. Batusanga umuntu akuze uko nyene, we nyene agenda aricinyiza buke. Eko abashingantahe, abavyeyi, abapapa, muradufasha kugira ngo dushoboye kuba abagaciro kandi ntabo dushaka twita ibikoko, kandi namwe Imana yarabahezaga kugira ngo mube namwe abatware kandi mufashe mu bakenyezi. Rero niko ndavuga nti hari igihe umuntu ashobora kubona ati ndafise agaciro, je ndabizi ko mfise agaciro, hajamwo n'ubwibone, ukwishima, kwiyemera, ugasanga rero kwa kubaha k'umukenyezi mu rugo canke ahandi hose birabaye nabi, ayifashe uko atarakwiye kwifata, ugaca abona ati akarero ni kagaciro bamwe batubarira. Ibyo navyo ubivuga kwiki? Ndetse ndiko ndavuga agaciro kaguca, ndiko ndavuga agaciro ko guca bugufi, agaciro ko kumenya icyo uri cyo, agaciro ko kumenya ko Imana yakuzanye ngaha kwisi gufitiye umugambi. Ego hari abakenyezi benshi bavyifatamo nabi vrema, uko Imana yabagize bagashaka gucinyiza abandi, bagashaka bagakora ntibubaha abagabo babo canke bagasuzukura abandi bakenyezi. Imbe Imana yaraguhezagiye, umerewe neza mu buzima, urambara neza,
kaciba intandaro yo kugaya ujya wundi afise agatenge kamwe ujya wundi ataronka ivyarya bimeze neza kaciba intandaro kandi abakenyezi ico kintu kenshi baragifise vraiment ngira ni dayimoni ni dayimoni vraiment yo kugayana no me Imana yaraguhezagiye ariko Imana yaraguhezagiye nto warukwiye kwishima kwishira hejuru kwibona no gucinyiza abandi ahubwo niho hari hageze nawe ko ahubwo kufasha abandi nimba afise ibikombe vyinshi nambara n'ishakoshi zimvye ibikombe bya vrai super simba nkwiye gucinyiza urya nawe yambara agatenge katabutse ariko habakwiye yuko nanje mfata kamwe nkamuha canke nimba umugabo wanje afise ikibazo kanaka kubera ndi umugore nkomeye mfise amahera barakunda kuvuga yuko abagore barose amahera baca bagaya abagabo batubaha abagabo ariko ivyo ari umuntu yiyumvira cyane ivyo ubikora nibaza ko ari amakosa kandi akomeye cyane namakosa akomeye cyane muri mu rugo Imana ibaheze kenshi ishobora guhezagira umugabo cyangwa igahezagira umugore nibisugura yuko wowe ucuhonyora uwundi ngo je ko narose ibi vyinshi reka ndamuhonyora ujya afise bike oya no guca bugufi uko Imana yabiguhaye subwishime nibiki ukamenya kubigendera d'une façon positive apana gusuzugura abandi kuvy'Imana yaguhaye Ego abariko baratwumviriza turi mu kiganiro umwanya w'abakenyezi kuri mikro nkaba muri kumwe na Nadine Mahoro umutumire nawe ni umufasoni Nizigimana Sandrine akaba ari umwanditsi umukinyi w'amasinema nkuko yabivuze akatubwira kuvyerekeye umukenyezi w'agaciro kandi ngo ntiwaremwe n'Imana gutyo gusa hariho impamvu kandi muri kumwe muravyumviriza rero nagiye kuvuga menshi turi mu kwezi kwa gatatu turimirije guhimbaza umunsi mukuru mpuzamakungu wahariwe umukenyezi kandi byinshi bagiye barabivuga kugira ngo twese tugende kuturikebuka si uguhimbaza gusa si ukubabona umunsi mukuru w'abakenyezi ku buryo n'abantu bashobora kubaza ati ni bya bindi nyine by'abakenyezi ariko tuba abakenyezi b'agaciro kandi ubaha abashinga ntayo nk'uko ijambo ry'Imana ritubwira kandi tubwira ico duterereye tugira ico dufashije abandi ntagiye rero muri byinshi tugende ku munsi mukuru mpuzamakungu w'abakenyezi no kuvyerekeye ku bagaciro nyene n'ikindi uvugana ko azi ibibazo byinshi rero ngamvuge nti Sandrine gira ico uvuze kuri uwo munsi mukuru ikintu cyose uvuga uti ndashaka kugira abakenyezi bariko baratwumviriza ndashaka guhanura cyangwa ndashaka guhimiriza kote cyane ikintu nobwira abakenyezi cyambere cyo mbanje kubipfuriza umunsi mukuru mwiza w'abakenyezi Louis Marcel n'umunsi mukuru umukenyezi wese yumva ibintu vyahatari kuri we bishasha aho umukenyezi abari hose akumva Louis Marcel umunsi wanje ego nkuko teme y'igihugu ivuga duhagurukire twese guteza imbere agateka k'umukenyezi ni vyiza abakenyezi twege nyene dufati ya mbere mu guteza imbere agateka kacu nitwisuzugure nitwicinyize kandi ndahamagarira n'abagabo aho umukenyezi ari haba hari umugabo haba hari umwana haba hari umusore haba hari inkumi haba hari abantu bose ndabahamagarira nabo guteza imbere gushigikira abakenyezi kandi dushimira n'abagabo hari abagabo vraiment bakwiye kuza barashimirwa Louis Max nabo bari umunsi mukuru wacu abagabo bashigikira abakenyezi babo abagabo bafashe neza abakenyezi babo batababoreza igufa batabakubita donc bashigikira abakenyezi babo nabo nyene vraiment kuri uwo munsi turiko turifuriza turi muri bibihe by'abakenyezi byo kwifurizanya umunsi mukuru twumva nabo nyene vraiment twababwira chapeau muratuma natwege tubaho neza hanyuma donc n'igihugu naco ciwacu cy'u Burundi turagishimiye cyane ku ngingo zifata zo korohereza agateka k'umukenyezi donc biratuma umukenyezi nawe yoroherwa mu buzima nkabijya byo kuvyara ku buntu abana bacu batarakwiza imyaka 5 bakabigisha ku buntu wibungenze ukavugwa ku buntu ico vraiment leta twege nk'abakenyezi umukenyezi atacumva je personnellement je naravyaye kuva nakavyara sindiha amahera afise abana 4 je nigira ku buntu kumva biranyorohereza mu buzima urumva leta yacu vraiment Imana ihezagire cyane kandi Imana ihezagire cyane gose ingene yubahiriza abakenyezi ubuzima bwabo
bugatuma bworoha ndetse no mu miryango yacu tukoroherwa. Kandi ndabashimira yuko hari n'abantu bamenye Imana. Louis Max y'iki gihe izogwa ari dimanche, muga murabona tuzoyihimbaza twe mu gihugu cyacu land. Ico ari ikintu cyo gushima igihugu cyacu barako cyashize Imana imbere. Ico vraiment turakibashimiye. Dimanche tuba turi guhimbaza Imana. Louis ariko twege sinzi ko yandima leta ariko bizogenda. Hari abazohimbaza uwo munsi nyene dimanche batatuje no gusenga. Ariko twege mu gihugu cyacu urumva ibintu ntisawa, ibintu n'amavuta bigenda neza. Ego ndifurije umunsi mukuru mwiza. Nawe ndawukwifurije. Nawe urakora ikintu gikomeye vraiment, urafasha abakenyezi muri ibiganiro by'abakenyezi na radio Foi d'Espoir yose, abakozi bayo bose, ba journaliste bo ngaha bose vraiment Imana ibahezagire cyane. Murafasha imitima ya benshi harimo n'iy'abakenyezi. Urazi abakenyezi nibo benshi mu gihugu, turabashimiye rwose cyane. Rumwe muri benshi bogira icyo bavuze na cyane cyane bakabwira abari kubatwumviriza. Navuze yuko nivyo ni ikiganiro umwanya w'abakenyezi, ariko mwese murahawe kubyumviriza kandi ntimuvuge ngo ni iby'abakenyezi ngo ni iby'abagore, kuko abagore ntibibana bonyene, aho bari baba bari kumwe n'abandi. Kandi nagushimiye ukuntu washimiye abagabo, abashinga ntayo bafata abagabo abakenyezi babo neza, kubashimira n'ivyo. Ariko kandi tugahanura kandi n'abagore bafata abagabo babo nabi kandi barahari. Ibyo si ibintu byiza, na cyane cyane ku bantu bamenye Imana. Ntitwikike mu gakiza kandi tutariko turahimbara Imana. Ku bagabo bafata n'abakenyezi, ku bakenyezi bafata n'abagabo, Imana ibababarire kandi bakize babihebe, kugira ngo twese dushobore guhimbaza umunsi mukuru wahariwe mpuzamakungu wahariwe abakenyezi neza. Rero kuba ariko baratwumviriza, ndibaza umuntu ashobora kuvuga ati muri uwo munsi ushobora gushika, murabona yuko ku isi turi ingenzi, cyangwa ugasanga duhura n'ibitunezera, duhura n'ibitubabaza. Hariho n'abantu muri kano kanya turiko turavuga usanga bafise amagara meza, nkuko twajewe nawe turashima Imana, n'abandi usanga bakizwe n'amagara. Ntitwipfuriza umuntu kurwara cyangwa iki, ariko umunsi wose ukwiranye n'amaganya yawo nk'uko ijambo ry'Imana rivuga. Uwo munsi rero ushitse urabona ko hasigaye iminsi mike, ugasanga umuntu yibereye mu ngorane, yibereye mu bimubabaje, cyangwa undi nawe aragwaye cyangwa aragwaje. Uca umengo abanezerewe niba n'abameze neza, mbe nabo ubabwira iki? N'abakenyezi bari mu bihe bigoye, nabo nyene turabifurije umunsi mukuru mwiza. Yego nibwo buzima ngaha ku isi, hari ibihe vy'iminezero, hari ibihe vy'umubabaro, ariko byose tuvyakira uko. Ariko hari abakenyezi bashobora kuba bagwaye, bari mu bitaro, bari mu buzima bugoye cyane, baratawe, baragize iki. Nabo nyene vraiment muri ivyo bihe vyabo bigoye turabaremesheje, tubabwira bihangane. Abagwayi Imana ibagirire neza, ibakize, nabo nyene bashobora kuronka uwo munezero. Nabo nyene turabifurije umunsi mukuru mwiza. Hama twibutsa n'abandi bakenyezi bafite ikintu bofashisha abantu bari mu bibazo, abantu bagowe, nabo nyene babashikeko. Hari twebwe kuri eglise natwe turafite teme yacu, histoire ya Tabita niwe Dorcas, mu vyakoze no mu 9 ku 36 gushika ku 43. Tabita ari umukenyezi yafasha abantu abafakazi cyane, akagaburira abantu. Amaze gupfa bararira cyane uti ninda nzotwambika, hanyuma Petero aramusengera arashobora kubaho. N'abakenyezi bandi muriko murakora ibintu byiza mubikorera abandi bakenyezi, Imana irashobora kubibuka ibikorwa vyanyu mukiri ngaha ku isi cyane naho muzoba mwaravuye ku isi. Nanurira abakenyezi bose muri iki gihe turimo cy'iminezero, turyohewe, dusa amagara meza, twararose ibitenge, twarashonesheje. Mubibuke abadafite icyo bambara, bagenda bambaye impuzu zatabutse, abadafite ibirato, abatazoronka icyo barya. We nimba uzoba uri kurarya inkoko, ragu, amafanta, uzokwibuke abandi bakenyezi badafite uburyo kugira nabo bashobore kuryoherwa. Abakenyezi bose aho bari bazokwibuka uti hari uri mu bitaro, uno musi yarose umugemurira, reka njane basi sorori imwe fasha umuntu. Abari mu association benshi barabikora kandi n'igikorwa cyiza, Imana ibibahezagirira. Ndatumiriye abantu bose kugira umutima w'ubuntu,
ubuntu n'urukundo n'ikigongwe kubera nivyo bituragatega abakenyezi tubigendere n'Imana izoduhezagira. Turagiye kurangiza ikiganiro cyacu kubera umwanya uraturega. Sandrine, wavuze ibintu byinshi cyane kandi singiye kuguha uwundi mwana ngo uvuzwe byinshi, ariko reka ndagushimire cyane kubera witaje kugira ngo ushobore kuganira natwe ku byerekeye umukenyezi urafise agaciro. Aha rero turiko turavuga umukenyezi si uwavyaye, si uwaronse abana benshi, si utashoboye kubaronka canke akibarindiriye n'umukenyezi wese, kandi iryo zina wahawe nk'umukenyezi ni ubuntu bw'Imana. Tukavuga abakenyezi banini, bato bato, bavyibushe nka ba Sandrine, bato bato nka Nadine, canke barebare b'inzobe birabura, mwese turiko turabipfuriza umunsi mukuru mpuzamakungu wahariwe umukenyezi, na cane cane kubizera Imana ishishikaye itugirira neza, kandi twumve ko turaba agaciro atari mu bwibona ariko guhesha Imana icubahiro. Rero harakandi kajambo kanyuma gatoya cyane cyo dusezera mbugarira akajambo novuga nuko nobashimira nipfuriza n'umunsi mukuru mwiza cyane abakenyezi bo turangwe n'ubuntu n'urukundo n'amahoro. Murakoze. Rero mwakungurije ikiganiro umwanya w'abakenyezi naha kirangiriye. Reka rero ndabipfurize kubandanya mutega amatwi ibiganiro byacu biri imbere. Ndabibutse rero yuko twariko turavuga ku byerekeye umukenyezi ko afise agaciro, kandi ko Imana hariho impamvu yamuremeye kandi ifise imigambi myiza kuri we. Rero ndabibutse ko muri studio mwari kumwe Sandrine Nzigimana hamwe na Nadine Mahoro abashikiriza kino kiganiro. Murakoze cyane, Imana ibahezagire nawe utaha.